b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Ndayishimiye arabandanya kwishikira ku kivi, aho akangurira abari mu bisata bitandukanye ibijanye n'intwaro ibereye, kugwanya igiturire, akanashigikira imigambi y'uburimyi n'ubworozi. Mu kiganiro cy'uno munsi tubashikana mu ntara ya Bubanza, aho Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yabonaniye n'abajejwe uburimyi n'ubworozi. Twongere tugaruke ku kamo atera abacamanza. Kwigenekerezo rya 19 Myandagaro uyu mwaka w'2021, Nyenicubahiro Ndayishimiye umukuru w'igihugu yaragendeye ikigo cy'ubushakashatsi ku mbuto zitandukanye c'igihanga gifashwa mu mugongo n'igihugu c'Ubushinwa. Ico kigo citeguye guteza imbere ubworozi bw'ifi n'inkoko no gukwiragiza imbuto zirobanuye z'imboga, umuceri, ivyema n'ibigori. Userukira igihugu c'Ubushinwa Zhao Jiangping yarashimiye Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ko yaje kubatera intege, aranashima ko bageze ku rugero rwiza. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi d'accueillir son Excellence Monsieur le Président du Burundi pour faire une visite à ce centre. Je sais que le Président a beaucoup visité cette région et ses communes, mais je crois que c'est la première fois de sa visite officielle avec une inauguration de ce centre en septembre dernier. Comme tout le monde le sait, la coopération agricole constitue une coopération importante entre la Chine et le Burundi. En mars dernier, le président de la République a eu une conversation téléphonique avec le président chinois. Les deux chefs d'État sont parvenus à un consensus de faire jouer le rôle du centre pilote agricole et de faire jouer les membres, les experts agricoles chinois. Après presque moins d'un an, ce centre a beaucoup changé, a obtenu des succès dans le domaine des semences sélectionnées, du riz et du maïs, dans le domaine de la formation et aussi dans le domaine des démonstrations. Cette visite, c'est un grand encouragement pour ce centre et pour tous les experts chinois. Et je crois dans l'avenir, on va travailler étroitement avec les services compétents du gouvernement burundais pour réaliser que chaque bouche ait à manger et chaque poche ait de l'argent. Muri make arashima intambwe bagezeko mu mezi make aheze ico kigo cuguruwe, akaba yaciye amenyesha umukuru w'igihugu ko igihugu ciwe citeguye gukorana n'ibisata vya leta y'u Burundi mu gushigikira icivugo cy'uko umunwa wose wogira ico ufungura n'umufuko wose ukagira amafaranga. Umukuru w'igihugu yaciye abonanira n'abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi muri ico kigo nyene. Yaratanze intumbero ibereye ku bashakashatsi, abategura n'abashira mu ngiro imigambi ijanye n'uburimyi n'ubworozi, biciye mu gutegura imbuto zirobanuye no kuzikwiragiza mu ntara zibereye kurimwamwo. Inama imeze uko ntihari bwabeho, mugabo naganda abwire ko nabatumye kugira ngo ndabwire yuko dutanguye kare. Twahora sinzi ko twahora mu myimenyerezo cyangwa ko twahora mu karuhuko, mugabo ubu no kugira ngo ndabwire ntubu turatanguye urugamba, kandi mwabonye ubu hatanguye kumota. Jewe nabibonye, nabahamagaye rero kugira ngo twipange ku rugamba rw'ukuri rwo kurwanya ubukene. Urugamba rwo kurwanya ubukene buhera ku isi. Imana mukurema umuntu yavuze iti, yamujanye kuri iyi si ati yirime yibungabunge.
nivyo bibiri rero duteza kwiga ico tubikorako kandi umuntu amenye yuko udutobeye urugamba ni kwahere twakwemera ko dutobera kandi dushobora kwikorera uco tubisa twe tukikorera. Umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije Deogide Rurema yarerekanye neza ko ibikorwa bitanga umusaruro mwiza vyakozwe muri kino gihe cici vyaranguwe ku bice 90%. Umukuru w'igihugu yarabakeje. Ndakengurukiye cyane abaguverineri n'ababepeaye mbonye bakoze bigashimwa. Ujejwe uburimyi nico kiwe n'umusoda nico kiwe n'umupolisi. Esheke ntibayiraba ngo wagiye ku rugamba baraba ko watsinze umwasi. Ntavyo kuvuga ngo urumva ngo yatoze ku rugamba oya watsinze umwasi utamutsinze ntuvuga ngo nagiye ku rugamba. Karuzi izindi ntara tuzoyica imbere ryari gabasha hageze mu matora abambere hagere mu gukora abambere. Karusi mu mashure yari yaragiye inyuma yaracupiye bivyukiranije moja kwa moja no musi bari hariya. Izindi ntara hajya nta kintu muza murabona hajya mwopfuma mugenda muti twibira akabanga. Gitega nabonye iri kwiraza nawe nyene Gitega hajya abujya nagenda ra ingene ziriko ziraduka muca mugenda izindi ntara muca muba muragenda uti twibira akabanga nababwiye mu iterambere nta demokrasi irimo ubye uravamwo cyane urajamwo nta kuvuga ngo akazu yazi oya uravamwo cyane uragwana. Demokrasi nta development mu iterambere nta demokrasi irimo barakora kuko mugange mwari muri antrenema kuko nabonye mwese mwaraduze akariro mwari muri eshofe rero tugira dukore ndabwira ati dutegerezwa kwitaho ico gisata imbere y'ibindi. Murumva rero duhereye ku burimyi ko iki dugira duhere ku burimyi twohirahira tukaja mu mahinguriro yo butare tutaragira uburimyi business mucyo munya kwinza ari cayinjira bose bacaja gukora mu mahinguriro nta usubira kurima tuzoja tuja ku injya tuzigurira hanze. Sishobora kwemera rero ko twinjira mu mahinguriro y'ubutare n'ubutaka bwacu tutamaze kwicarika neza uburimyi kandi uburimyi aganda bwe nibwo buzozana amahinguriro duruhuka dushoye uko bigenda ko tuzoshora hanze amadolari avamwo duce tuyagura ibikoresho byo kugira amahinguriro. Ibyo no kwamamuzi objectif muti niyi duteza gushora hanze tanke utazo turashora hanze ntiturashika ntivyumvikana na gatoyi emwe nuwo ntera mu rushinge ubuntu nta nivyo no kumva igituma Burundi tudashora indya hanze. Kare baratubwira ngo amatongo yaraze mperuka kuja mu Kayanza bacambwira ngo ngiye kibazo caratoye muti ngo vyaraheze ngo mu Kayanza none urinze wumva bavukubwira ko amatongo atacaze none wumva ni strategy byose rega strategy muragira gushika muza mubona musigaye mwimbure byimburwa vyinshi kubwenge. Rero numva ntagi kuvanga Burundi ni butoye Burundi bararuta Ubushinwa. Muvyanka muvyemera je ndabwiye Burundi nibwo bunini ku Bushinwa none ko twabiharuye fata superficie y'Ubushinwa uyigaburira abashinwa cyo fata superficie y'Uburundi uyigaburira abarundi turawutwara hanini uza usanga umurundi ari wafise hanini Ubushinwa bufise ubugaragwa ahantu hanini twe natwe ntitugira ubugaragwa ane mwasigurira ingene Israel iri mu bugaragwa mugiga cha exporting bakarya bakaronka ivyo export bari muri desert
Burundi ntitwexport ntivyumvikana naho zandiki ntivyumvikana na gatoya. Mukuru w'igihugu akoresheje uburorero bwinshi yaraberetse ibibereye gukogwa kugira ngo umwimbu ube mwinshi. Yaciye asaba ko mu buyobozi bwo mu ntara hobaho abajeje gukora igikogwa nk'igikorerwa muri izabu mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ivyo vyose bigakorerwa mu runani atagwego na rumwe rusimbwe ku neza y'abenegihugu. Ubu intara yose bizi umwavu dukeneye ungana gute, imbuto dukeneye ingana gute, ugaca umenya yuko uca ugenda kuri umwe ajeje logistique ndakeneye imbuto. Izabu nasanze yarapfiriye ku nzira. Ivyo bumvikana ingene umurimyi umukombata arengana komanda wiwe akagenda marimari no muri izabu ngo narinje kurondera imbuto. Abayerekanye ko iriya abusas ya BPA mu ntara. Namubwiye izabu uramwima. Hanyuma ace yidoga ndabimenye kuko mwe muri ho kugira muserukire umwana gihugu nama ndabibabwira iminsi yose. BPA yevuga uti jewe iwaje nkeneye imbuto zingana uku uce ubwira izabu hariya izabu turakeneye imbuto ingana uku. Nta murimyi wo kuja kurondera imbuto muri izabu. Izabu n'abantu barikanuye bambaye bwa burori bwa bundi bw'abasava bagira amaroshereshe gusa. Ahejeje gutora ikintu akacagira experimentation, ahejeje kugira experimentation akabona kiragenda neza acavuga ati ministre ati mpejeje gutora. Hanyuma ministre ati watoye iki? Natoye igitunguru cy'ubundi bwoko gishobora ku kizotugira akamaro gose. Ni sawa none ubona bimeze gute mugaca mupanga ugacabwira coba mu ntari yihe BPA wumvise wewe tugatuza n'imbuto abene gihugu barahiriwe. Izabu si yija ko n'abantu bagira amaroshereshe ba experiment utuntu sibo bagenda gutanga imbuto mu barimi. Ntibanazinanye mwitegeko ntibanazinanye n'abarimi. No kuvuga BPA bwa mbere niyo ijejwe imbuto. Urumva muri izabu bahejeje gukora ubuwe ni bure baguhaye none uri umuhinga ca rero ukora gushika uronke imbuto iwawe uzoha abene gihugu bawe. Kuko igituma nabibonye none ko nasanze iza bihabwa ramforo n'aba privé. None BPA ikweke mutamuha ramforo kandi ari we musangiye urugamba. Amasare ntimwahora muyiyumvira ubu rero muratanguye kwiyumvira. BPA yose iteza kuba ifise centre nécessaire y'ibiterwa na centre nécessaire y'ibitungwa. Objectif ugeze esheke tugukwega amatwi. None wavyigira iki? Se wavyize? Wavyigira iki? None je nasanze uri kwakora ntuzeye le minute berekire yize economy. None mu economiste arizagira sere akabikora. None tunanigwe mu engineer agronome ananigwe. Yarabahimiririje gukingira ibidukikije. Aha twoshaka gutera ibiti imiliyoni 100 ku mwaka. Aho uzava muvuza ngo ntibishoboka. Imiliyoni 100. Duce tugira ikomine umuliyoni. Ikomine umuliyoni. Komine gacivuga iti umuryango wose. Umva ikomine iki bakoresha ibikorwa rusange irondera izo mbuto gusa ucuro ibiti bijya bibana n'ibiterwa cyane cyane. Nivyo cushira imbere imikaratusi no. Je tuvuze gutera ibiti twumva inkaratusi. Imihumure amakereveriyo nambara umuremera nambara iki. Ugaca ufata uti chaque famille ntegerezwa kubona yateye ibiti 5. Twumvikane nta miliyoni 100 ziriho. Reka decentralisation nico twakubwira ngo decentralisation et développement communautaire. Udecentralize igikorwa c'est fini. Umwe wese akavuga ati udate emwe nzoza kubiraba. Nzoza kubiraba. Hari ikintu turiko turiga buke ngere dushobora kugira umuntu ajejwe igiti gusa. Ujya wimvira ufashe nk'abajene 5 mu ikomine ukavuga uti wewe igiti uzogikurikirana kuva mu ituta gushika gikuze
inyuma y'imyaka 5 mwazi biti twaba dufise mu Burundi cumye akamenya ko cumye aramplace Burundi woca hajya tuva ngo Burundi urambaye rero wosanga bwambaye imyaka 5 iheze bwose bwambaye mugo no munsi dutera igiti aho twari twagiteye mu mwaka uheze murazoraba n'ubu tuzotera aho twateye mu mwaka uheze ntimurabibona nkiyo koste usanga butari bwayibone bwiwe je nzabona bavuze ngo tuje gutera ibiti kagenda ahantu ngazabona ni hamwe twari twarateye ubu kuna ruzuru rone hari shamba tuvugana ukuri bubanza kuna ruzuru hari kibiru nibuka ko twateye ibiti uruzozoro ugarukaje kuna ruzuru nigene hagoye kudugasha haratugoye kuduga igihe kira muga nkumungiye kuna ruzuru za gusanga tuzosura gutera ibindi biti ega n'uruhombo none aho amahera ntabahomvye urumva birashobora kuba hariho imitego umwe wese ashobora kubona iwe ashobora kuba akavuga ati jewe bizohava binanira ngaha bimeze uku feasibility ntikunda birabaho kuko mwebwe nimwebwe muri aba praticien muri kuri terrain birashoboka yuko mushobora kuvuga muti ntibibaho ntibikunda cyane ndabona uwundi mutego cyane naje ngira nterera iciyumviro mugabo twishiremwo ni nka kujya twavuze uti ntagira amazi azosubira kuva ku mutumba ngo amanuke diridiri nepfo mwonga adaciye kuvomera imirima ndabona heshi barabigize ahantu nkabona atakigenda ndaguhamagara genda urabe mu mwonga wahanaka hariho umumoniteur agricole w'ikigaba kandi mwene hajya muze murabandika kugira ngo tuze tubaha amanota makeyi batuviremo mugabo namwe ntimuze mukame nk'icyo mutayihaye burya murabagirira amaformation burya moniteur agricole ubwo burya murabigisha ubu rero ndababwira iyo mvuze BPI bavuze moniteur agricole hariya hasi ku butumwa gira ishure kora ishure kandi ahatagira moniteur agricole muzorokrita ministre twabivuganye muze murafata ega moniteur agricole si ngombwa ko akorera iwabo inyuma ya komine Gihanga umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yagendeye komine ya Bubanza mu kibanza bita kwiranda ahari ikigo cy'ubworozi kiri kuri hegitari 500 ubu kikaba kirimo inka 140 n'inkoko 500 umukuru w'igihugu yisunze ko amasezerano ahuza bene ico kigo na leta igihe cyayo cyarangiye yaciyagira ati kuva ubu amakoperative ya Bubanza azorangurira imirimo yabo muri ayo matongo atarinze gukota bakazobifashwamwo n'inzego zibijejwe harimo anakop ishirahamwe rijejwe amakoperative ahana hamagaye kugira ngo twubake dutangure kubaka mwabonye yuko natumiye abacamanza sinatumiye abajejwe intwaro bajye batwagwa n'umushikiranganje je sindabatwara abajejwe intwaro batwagwa n'umushikiranganje mugabo abajejwe ubucamanza guca imanza aho naje ndimwe ukuguru kwanje kurimo kabisa umva sentare nizo zica imanza mubonye uwundi muntu ariko aca urubanza abandi kubanguranya ni sawa abajejwe intwaro barabanguranya bakavuga kundane bane kuko n'abavyeyi mugahageze guca imanza ubifitiye uburenganzira ni sentare mugabo nayiruca ku izina ryande rya bene gihugu aho Nyenicubahiro yari kaributsa akarangamutima k'umucamanza n'iy'urwego rwazananye ariko yaciye amenyesha ko mu Burundi hari imyidogo myinshi yumvire ndagenda muri komini Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ubukene bwose rero ubona dufise ntuturondere ngo twe turabakozi turakora turorora turarima mugabo vyose tubihereza mu bacamanza ubukene dufise uko nyene none sivyo bambwira mwana ntimwamuvyumva ndi mu ntara zinyuranye ngo ubukene dufise tubutewe n'abacamanza abo bacamanza batera ubukene mu gihugu bigenda gute abo ni bamwe
abandi bakambwira bati ni haba ubona ubwicanyi buri kubura muri iki gihugu butegwa n'abacamanza quand il n'y a pas de justice publique il y a justice privée iyo atamucamanza ariho baragwicira barambwiye bati ni waba ubona ubwicanyi buri kuba mu Burundi butegwa n'abacamanza je ndagenda ndarondera ndasaba amategeko yose nsanga urwego rw'ubutungane mu Burundi ruriho ni ukuvuga yuko abene gihugu ntibariko bidogera urwego rw'ubutungane ubutungane mu Burundi buriho dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza ubunyene mwohinduka ubunyene Uburundi bwaca bugira amahoro atagira uko angana arongeye ati itegeko rigenga ingene dukoresha amahera mu gihugu ni giza cyane je narikunze burya twebwe abategeko dufise meza cyane muga dufise ibibazo vyashira mu ngiro kubera adashobora kuyakorako aca avuga ati we wa mugabo ngo nkwereke ndaguha isoko iyi soko yari kuja ku miliyoni 5 tuyishe ku miliyoni 30 izi 25 zirenze ko duce tugabura muri kitwengeje ntumva ko mwivye 25 waguha 5 agatwara 20 ashitse kwibare aca avuga ngo abakuru bose n'abasuma nawe ni wari umusuma ntuze kubera atari mu nzego z'igihugu gose umusuma nawe niwe musuma komvyo ahubwo abakora muri leta babaye ibiraro vyiwe agiye kwiba reka bazoza murabiraba none jewe ndiga nkaraba oya nimwiyumvire nk'isoko itigeze ibaho bakaja gutangisha amahera muri ministeri umva bakarondera bati none aya mahera tuyibe gute baca barafata bati wewe andika ko watanze ibintu bagaca bagira PV de réception bahejeje kugira PV de réception bagaca bandika facture bagaca yirugika muri finance ngo riha uyu muntu ntiyigeze afurunisa na kimwe riha uyu muntu kugira ngo yarose baca baja kugabura noneho hivye umurongozi gusa urya muntu yanka yari kwiba mugabo bagaca avuga ngo abarongozi nibo basuma ba mbere oya nitwemera abarundi turi babi nitwaba dushaka igihugu gitera imbere nitwese abarongozi n'abatera abarongozi tuja hamwe tukacubaka Mukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yabanje kubakangurira gutahura uwo bakorera uwo ari we. Twebwe icyatwishe mu gihugu cyacu ndabwire nta kindi cyatwishe atari uguta ibanga ry'igihugu no guta imico n'akaranga. Murazi yuko twafashe leta y'ikirundi na leta y'igifaransa murazi ko bidasa mugabo tugashaka kuvuga ko bisa mu byadusambuye ico kirimo leta mu gifaransa bimwe mwiga muri droit leta mu gifaransa mubona ari leta mu kirundi leta mu kirundi ni inama shikiranganje ngo abagize leta bakoranye no kuvuga abandi ntibari muri leta ivyo rero vyaratwononeye guca ufata ko leta arakagwi k'abantu nico yituma ucuvuga ngo iyo modoka ngo shaka mumenagure ni ya leta imari iki naho ni wewe nyene ingorane z'ubukoroni dushaka kwiyumvira mu gifaransa kandi duteza gukorera mu mico y'ikirundi none byaratunaniye kuvuga ngo uburongozi bw'igihugu inama shingwa bikorwa y'igihugu pouvoir exécutif nori mu kirundi nawe ni leta vraiment mu bindi bihugu kuba père de la nation ni titre honorifique ikomeye cyane twebwe mu Burundi utowe ku mukuru w'igihugu ubwo rero bacavuga niyo wagize kudeta uca witwa se barundi urumva mu mico y'abarundi kubera mu Burundi ari origine twari umuryango mu ntango ibi byose nivyo baremantanya je nawe ndababwira nkamwebwe mwiza amategeko mukwiye kugira amaroshereshe menshi cyane mugume musoma kuko ni mwebwe mutabara igihugu rega biza amategeko so guca imanza gusa abiza amategeko uriga nibindi ngene igihugu gikwiye kurongorwa mukabona ngo muri ko muraca imanza muri ko musoma amategeko murashobora kubona muti iri tegeko rirakwiye guhinduka nk'umucamanza ukaza wumva ngo jewe ndigenga ngo ubucamanza burigenga umenga bwigenga ku gihugu kumwe umva hejeje kuvuga ngo ncimanza ku izina rya bene gihugu
hanyuma uciye wigenga kandi abenegihugu bumva bagutegeka muca mwandika ko umukuru w'igihugu yorodonye ko murushira mu ngiro mugaca munyigambararira ntimurushire mu ngiro kandi sindabahane. Ino kuri ako kamo dusozereye kino kiganiro ku kivi cuno musi mugira amahoro ahiwanyu.